Turabaramukije mwese mudukurikira twizere ko mumeze neza. Turabaramukije mwese mudukurikira uno munsi kandi mwahoze mudukurikira. Turabaramukije namwe muzokurikirana ikiganiro mu minsi iri imbere. Twizere ko mumeze neza. Aho bitameze neza, aho bitagenda neza no kwihangana, ibintu byose biha umwanya bigahinduka. Muri cya kiganiro cyawe gica kuri Bishop TV ifatikanije na Jumuiya TV, twama tubazanira abantrepreneur, abantu bose bariko barakora ibintu bitandukanye, abajene cyangwa abantu bakuze, umwe wese mu kintu ariko arakora muri innovation ziwe, kugira ngo twigishe urundi rwaruka, twigishe abandi bantu bo mu mice itandukanye gukora ivyunguka. Agatermo keza ivyunguka. Hama nari maze igihe kinini, nari maze iminsi itari mike ntariko ndabonekana, pardon, nari maze iminsi ntariko ndaboneka, ariko muri iyi minsi ubu nagarutse kugira ngo dusubire dukorane neza, kugira dusubire dutezanye imbere biciye kuri kino kiganiro ca Widiri. Rero ndabahaye karibu mukurikirane ikiganiro cose, abantu mubonye ikiganiro bushasha mufyonde ngaho musi kuri sabone kugira ngo ubu uzobandanye ubona notification z'ibiganiro byose dushirako. Ico ngira nkore mu uyu mwanya n'amatsiko menshi yo kumenya umuntu turi kumwe, reka ndamuhe karibu aramutse mwe muriko madukurikirana yongera twidondora. Turaguhaye karibu. Shalom. Etwa Deus Ntitetereza, jeune entrepreneur. Murakoze. Bo bavuze Deus ni izina risanzwe nkuko nawe witwa Aline. Mugabo muri makeya ndi umufundi niza Génie Civile Campus Kiriri, ariko kandi nkaba sanzwe ndu umwe mu bikorera utwabo. Ego muri make nayo ngira ngo ibindi byinshi cyane ngira ndaza kubisigura cyangwa ndaza kubivuga umwanya ukurikira. Okay, dusha dufatira aho nyene uvuze urumwe mu bikorera utwabo. Mbega utwo twabo wikorera n'uduki? Bo nkuko musanze mubibona, iyi ni boutique yiganjemo ibyo kurya, imikate n'amaji. Nabaza ko abatahazi ni hanyene kuri 6. Hanyuma Deus nashitse ngaha nciye kure, haraheze igihe kitari gito ndiko ndashaka gukora utwanje. Rero aha niho ngeze, nahereye mu byo gukora ubuyi, ndevuriwa ndaja mu by'amasabune. Rero ubuyi hagati y'ivyo by'amasabune ndi no ngaha muri boutique kugira ngo turabe ko twokwegera imbere, twokwa avance. Kumbure ngira ngo mu minsi iza tuzoba twagiye n'ahandi. Yego. Uravuze yuko waratanguye mu by'ubuyi uraje no mu masabuni, mbega iby'ubuyi numva ko wabiheze utakibikora, mbega byavuye guki kugira ngo iyo projet yawe y'ubuyi, umugambi wawe w'ubuyi uhagarike? Bo murakoze. Ico gihe nari nagize aka group k'abantu, hanyuma turaganira, ndababwira umugambi wo kwiteza imbere, turaja hamwe turafashanya. Mugabo kumvo zo kubiheba zari zuko nari ntanguye ishure université. Rero kubera ko naronka akanya gake naraja ku ishure nkirirwayo, sinaronka umwanya wo kubikurikirana, ugasanga abo turi kumwe bariko baracika intege. Narabikoze umwanya mutoye niga mu Irohero. Mugabo maze kuja Campus Kiriri naciye mbura umwanya, bica bisaba yuko mbanza kwikonsantra ku ishure. Rero bica bihera ngaho kubireka. Okay. Tuze ku kijanye n'amasabuni, avuze ko usanzwe ukora n'ibintu by'amasabuni, mbega amasabuni ni umugambi umeze gute, mubikora gute, mubikorera he? Bo kubijanye n'amasabune naragize formation muri 2018 nyeza secondaire, hanyuma ndabijamwo mwanya mutoyi. Nico gihe nyene ishure nayo nyene yarabigizemo uruhara kugira ngo mbane ndabihagarike. Rero maze guheza université naciye ngira projet ko kubandanya iyo projet, hanyuma ndabikorera mu Carama.
ndabikora umwanya utari mutoya mugabo ndabona yuko umwanya ntushobokera ibintu bya transport kuva hariya hari kure cyane by'amadeplasema ingorane rero niho naciye mfata umwanzuro kurondera ino muri mukaza kubera ko ariho twari dufise clientele nyinshi rero upulo muma twaciye tugira akantu sufome y'aka innovation kubera ko gukorera hariya biraturusha transport usanga igoye twaciye dukora donc aka innovation ubu dukora livraison tukadistribua amasabune mu bakiriya bacu yego murakoze mbega ubu bivanye n'ingene mwakora mugikorera aho bafisaba déplacement n'ubu unye mukora livraison mbega akunguko mubonamo nakaye bo akunguko karabamo kubera ko tugikorera hariya tukaba dufise clientele ino byaradusaba dépense nyinshi kubera déplacement byaba bigoye cyane ariko ubu uwo mwanya wa déplacement donc ayo mafaranga twahora dukoresha muri déplacement ubu urumva ko arinjira nibaza yuko iyo ari ntambwe ya mbere yakunguko hanyuma iyindi ntambwe nayo yindi ya kabiri ni kuvuga umuntu ntaruha cyane nk'uko byari bimeze ubwa mbere kubera ko icya mbere wasanga umuntu aguma mu ibarabara ugasanga umwanya munini awuri mu ibarabara ntawuriko ntareka arawukoresha arawubyaza umusaruro ni ukuvuga avantage ya kabiri ni uko umwanya urose umukiriya akeneye isabune aca aguhamagara ubwo nyene uyitora ahantu iri ugaca uyimushira kurikanwa n'abantu benshi nk'uwo kumva umugambi wawe akavuga ati jewe uyu muntu vraiment nganda muhe imitahe kuko hariho abantu bafise amafaranga imitahe batabona ico bagira ico bayakoze bakumva boya aho umuntu nawe afise ivyiyumviro kugira ngo ya mafaranga agwire ayakoresha nk'ubunyene nk'uwo caza akaguha umutahe ikintu woca ukora ubunyene n'igiki amafaranga hariho ibintu byinshi byazana amafaranga umuntu ari bukore ashobora kwagura ico ni cambere bivanye n'ibanga uba ubona mu kintu ushobora kwagura hanyuma ugashiramo ibintu kumbure utararonka abantu basaba nturonke mugabo kandi ufite indoto zo gushikako ico ni cambere hanyuma ikindi naco ni kwagura akarere ushobora kwagura akarere iyo ni projet iri anko hanyuma ibindi navyo nibaza yuko nobikora ndayarose ni byinshi vraiment nk'ico mu mafaranga menshi hariho ibintu byinshi byo gukora kandi ugaca utera imbere byihuse umunsi hari urwaruka rungana rufise imyaka nk'iyo ufise yicaye ahantu atekanye arindiriye amahera bamucorera arindiriye aguma asaba ncorera ngirwe kugira ngo ashobore no kuronka ico afungura niyihe mpanuro womuha kugira ngo nawe akura amaboko mu mpuzu akore areke kuguma azeyinze murakoze impanuro ya mbere noha umujene ariko arankurikira canke kumbure afise indoto icambere nuko yubahuka mvuze kubahuka iratekeyemo ibintu byinshi mvuze kubahuka nuko uva muri bijya bintu nyene uri kuriyumvira même si ari dutoya nkora amakarorero abantu b'abanyeshure même si ari umunyeshure arashobora gukora utuntu tumuha amafaranga make make ntandabaha ama exemple nambwiye ati nk'ubu wewe urashobora kuba umu entrepreneur ukiri umunyeshure hanyuma petit à petit tukagenda urabikuriramo ugasanga wa mutwe wawe ugiye guheza ishure waragutse donc entrepreneur yarakugiyemo umuntu yo guha amafaranga yariyo yose ushobora kuyabyaza umusaruro umuntu yoba ashaka ko muza muri amasabuni ngira wotangira adresse ushobora gutora ko kugira ngo uwo gukeneye ashobore kukurondera cambere adresse ni ngaha nyene ko Munyakabiga ya kabiri kuri 6 juste nobabwira yuko ari nko ku mataxi kuri 6 ku mataxi niho abantu benshi bazi
mu ya kabiri kuri sisi kuri iri kaburimbo ry'amabisi. akanimero de telefone Nimero de telefone yanje WhatsApp kandi isanzwe 79 299 737 79 299 737. Ego reka tubashimiye hamwe muriko muradukurikirana kuri Bishop TV kuri Jumuiya no kuri mukino kiganiro nyene nyezina ca Widiri. Twizere yuko ivyo tuba turiko turababwira inkuru experience tuba turiko turabasangiza zaciye ku bandi ivyabaye ku bandi yuko namwe bibubaka. Ico tubasaba abantu kugira commentaire kandi ico tubasaba no kwandika muri commentaire mukatubwira ivyo muba mushaka ko tubakorera cyangwa ivyo tubabwira cyangwa abantu tubazanira kugira ngo bikunde namwe muhigire twese twigishanye. Tubasaba rero gupartage cyane kugira ngo abandi bose ikiganiro tuba twakoze gishike hose.